ikaze cyane gose mwebwe mwese mwari mutuniranye igishika ni ikaze novuga kuri mwebwe hirya no hino muba mwa twiteguriye canke muba mwamaze novuga kuba murindiranye cyane gose rino sango nakaranzi k'ikiganiro c'inkino B-Sport nkuko bisanzwe mwamaze kuba mukumva ni B-Sport kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu guhera ano mango nako saa 5 kugeza igihe cy'isaha 8 tuba duhari kugira ngo nubundi dushishikare kubana namwe mu bihe byiza cyane gose mu makuru y'inkino abari kwagenda avuga hani wacu mu Burundi tugasimbirana ubwa mu karere muri Afrika ku mugabane w'i Burayi ndetse naho handi hose habariko harayagwa ivy'inkino turi ku munsi wa kane genekerezo rya 31 kwezi kw'icumi gitugutu umwaka wa 2024 birumvikana no munsi udasanzwe munsi novuga tutazosubira kubona mu buzima birumvikana no munsi wa nyuma usozera kuno kwezi kw'icumi twari tumazemwo iminsi nivyo ni kurarangira sigaye amasaha make ariko mu masaha ari imbere tutaza kuba novuga twinjira mu kwezi kwa 11 kwa munyonyo rero hariya anye nkaba ntanguye kubifuriza novuga munsi nako kuzogira ukwezi kwiza aho bukera ukwezi kwa munyonyo ariko imbere yaho ibaza neza yuko kuno kwezi kw'icumi mwakugizemwo ibihe byiza mwakugizemwo novuga imigisha myinshi cyane gose kuko nivyo vyifuzo vyacu ariko kandi kuri abana bariya novuga bakugiremwo ibibazo bitandukanye nta birashika ni mu buzima nta byamavyera ngo de aho bose rero nabo nyene turabihanganishije ariko tubabwira yuko ivyo bibazo vya novuga bigiye bitandukanye nivyo biheza bikabakomeza rero tubihanganisha ariko mwenshi muri mwebwe ni turizera neza yuko kuko ni navyo vyifuzo vyacu yuko kuno kwezi mwakugizemwo ibihe vyiza nuko Buja FM turasamirana kuva ibujumbura mu gisagara hagati neza na neza mu nyubako ya Premium House gorofa nziza cyane gose mu gisagara hagati ku etage cyane kuri nivigira kane iburyo ukacana uvuga ubona aho ino samirizi tumbere neza na neza ariko kandi tukaca tugushikira aho hose uburi atacamira yaburi mu gisagara ca Bujumbura uri mu kiyaya cimbo y'abanovuga uri musozi hanamiye igisagara ca Bujumbura hirya no hino aho dushika mu gihugu hagati kuri FM ni 87 n'ibice bitandatu tumbereje neza uratwumva neza cyane gose ku majwi meza ariko kandi ushobora guca novuga ku rugo rwacu rwa YouTube naho nyene tuba duhari ni Buja Media Group runo rubuga urushikiriye urabaheza kwanza ukabanza ukarukunda mu kugira j'aime ariko kandi ukagira na s'abonner kugira ngo buri kiganiro cyose novuga gica kuri no rubuga ubashe kuba uwa mbere novuga mu kugikurikirana cyangwa mu kuronka akamenyetso kugira ngo ugikurikirane ariko kandi ugasangiza bagenzi banyu ibiganiro bica hano ikibiriraho mu kugira partage turi live canke ikibiriraho kumbonesha kure ya Buja TV uradusanga kuri Canal Plus chaîne gira 398 aho rero birumvikana yuko kuri mwebwe mwese uburyo bwari bwo bwose novuga mukoresha twarabiyumviriye ko nana hamwe novuga utoca kugira ngo ntubashe no bwo gukurikirana bino biganiro bica kuri Buja Media Group aho ndavuga kuri FM Buja FM canke kuri televiziyo Buja TV turashimira bagenzi bacu badutanguriye kuri zino micro mu biganiro bitandukanye hano kuri FM kuva muri zinduka ariko kandi abanye dukoreye mu ngata biraharawe bariko barashikiriza ikiganiro ciza Miguel ndetse na Keti ariko kandi kuri televiziyo zari indirimbo zisobanutse ziryoshe cyane gose zigezweho mwariko mugenda mukurikirana kuva mu gaturuturu ndetse n'amafilm atandukanye ubu rero ni kiganiro kigezweho ni B-Sport rero ikiganiro gifashwe mu mugongo na 1xBet 1xBet ni urubuga novuga twagarutse ko cyane gose n'abafatanya bikorwa bakuru ukabona rero yuko byoroshe cyane gose kurukoresha kuko biragusaba yuko ufise application ya 1xBet muri telefone yawe ngendanwa canke novuga
kuri mashini nyabwonko yawe ufisemwo internet hama ukinstara ino application maze kuyinstara uraheza novuga gacrea ugacreating account yawe bivanye novuga wifashishije novuga amazina ukoresha canke ibikuranga hama gutyo rero maze gushikira account yawe uratangura gukoresha runo rubuga byoroshe cyane gose mu gutigira ku nkino zitandukanye yaba novuga izama nkino novuga umupira w'amaboko umupira w'amaguru mu nkino zitandukanye ama jeux virtuel urashobora gutigira novuga cyangwa gukina byose rero biba byoroshe ubuzima bwa bworoshe na 1xbet kuko haba hariho ivyunguka uko benshi bakunze rero kushingira intahe turi kumwe na 1xbet rero ufise akabaza kariko kose muri 1xbet turahari katubaze kugira ngo turabe ico twobafasha ariko kandi turi kumwe n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye harimwo novuga nawe uri kuratwumviriza kuko wumve neza yuko uri umufatanya bikorwa wacu mukuru nuko rero muraza kugenda mukurikirana navuga ibi nabiriya anye novuga biba biriko biragenda biyagwa hirya no hino ijwi musanzwe muri bimenyereye turi kumwe namwe novuga kuva ku munsi wa mbere turi kumwe ariko kandi ni Richard Alonso by'umwihariko ndi kumwe namwe kuri micro ya mbere ndetse no mu buhinga bw'ivyuma ariko kandi ngiye kwakira mugenzanje tugiye kubana nawe mu kanya gatoyi tubanze gatoyi novuga ku bafatanya bikogwa hama tuce tugaruka dutangura neza na neza novuga ikiganiro cacu cuno munsi. 1xBet valorise votre activité et veut célébrer avec vous. Restez avec nous et profitez de 1xFreeBet, une récompense hebdomadaire rien que pour vous. Allez sur le site web 1xBet.bi ou à l'application, saisissez le code promotionnel 1B1 et recevez en bonus de 200% de bienvenue allant jusqu'à 1 100 000 francs burundais. Pariez sur le score correct du mardi au lundi et obtenez un pari gratuit garanti. Des millions sont déjà gagnés. Rejoignez vos amis et vivez le frisson de la victoire avec 1xFreeBet. Oui, votre artiste BK est de retour avec l'album Ariano contenant 10 tracks. Êtes-vous prêts? wa muririmbyi wanyu musanzwe mukunda cyane BK agiye gusohora vuba album igira gatatu yise Ari Hano. Ivyo bigizwe n'indirimbo 10 ni bande biteguye. Du 28 au 31 octobre 2024, Bujumbura va abriter le 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement du COMESA sous le thème « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme ». En marge de ce sommet est prévu le Forum des hommes d'affaires du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le 28 octobre 2024, à l'occasion duquel est organisée une exposition des produits fabriqués dans les pays membres du COMESA en général et du Burundi en particulier, du 28 au 31 octobre 2024. Pour vos enregistrements, visitez le site web burundi-comesa23.bi.
Yes, nuko rero twagarutse turahari ni B-Sport nkuko bisanzwe mwumvise yuko turi kumwe n'abafatanya bikogwa bagiye batandukanye ndi kumwe rero na Kiki Christophe mwaramutse cyane Kiki mwaramutse gose Alonso ndakuramutse ndamutse bari kwadukurikirana bose aho bari hose ndabahikaze mu kiganiro cy'uno munsi zo kubana makuru ni menshi cyane gose kanaryohoye mube kure mube hafi ubwire mugenzi wati shira kuri 87.6 utare kunyumvisha kure akaba ari impande ya televiziyo y'Afsama Inter Canal Plus ashire kuri Buja TV shene 398 ibintu n'amavuta kabisa meze neza cyane gose nuko murumva ko Kiki yarahari ameze neza cyane gose Kiki hari novuga ikoraniro kaminuza ridasanzwe rimaze iminsi riko ribera hani Bujumbura kuva novuga kwa kabiri genekereza ya 28 hari kwa kabiri genekereza ya 28 hari kwa kabiri bizohera zaguhera no munsi byatawe kwa mbere biza kurangira no munsi ro 31 ukabona rero yuko byari hayanishwa gurisha y'ibidandazwa bisanzwe no ni soko yagutse yitwa Komesa hanashwa gurisha rero bona ko ryari ko rihuza ibihugu bitandukanye bitari bike byo ngaha muri Afrika ibikorwa byari ko bibera ngaha mu Kigobe yego maha mu Kigobe n'u Burundi buri mu guhimbaza iminsi 43 buri muri Komeza rero bwacu bufatanye ngati kwakira yo nama ya bose yo some yari ya 23 hari Bujumbura nkuko bivuze ati ku itariki 28 gushika no munsi rero nako kuraganira kuvyerekeye no bwo guteza imbere mu by'ubutunzi muri kano karere kiwacu yego nabonye byari ibintu bimeze neza nanje narafasha kandi ndahicisha nabonye byo kuri ibidandazwa bigiye bitandukanye binovuga byari bihari kandi ku kabeyi keza buri gihugu cagerageza navuga kwerekana navuga ibidandaza do karite byiza kabisa bihugu rero bereke uburundi kabisa byiza dufise rero giye kuraba rero Kiki uno munsi niho biza gusozerwa kandi bikaza kuba bitegwa iteka n'abanyecubahiro batandukanye abaprezida b'ibihugu bitandukanye aha rero hari ibihugu nka Tunisia ibihugu nka Zambia Zimbabwe ni byinshi cyane gose nitwo bidandagura ngo tubiheze ariko rero ukabona rero yuko mu ntumbero novuga yo kurangiza neza muri ambiance dasanzwe hari ya Van Beach Feso bavuze ati reka novuga tubafashe mu gusozera novuga neza ibi bikorwa ni novuga rero umuziki uzoburi kuravuzwa ku muhinga mu uno munsi n'abaririmbyi bagiye batandukanye harimo abo ba Wallace ba Orsent ba Edwin Tronde ba Chance ba Kabur ndetse n'abandi batandukanye urazire ko biteramo mwibiyinye kwinjira wasanga ari amafaranga menshi cyane gose narigayo ari VIP ariko kwinjira ni kubuntu mu mwanya wawe no mwanya wawe umugoroba ntubure novuga kugenda guteramira hari kuri Van Beach ariko kandi muri VIP uragirisha reservation kuri 62 55 50 00 cyangwa 76 41 24 00 rero nuko onye gahunda niyo onye ariko reka tutangure amakuru yacu reka tuyatangurire mu ntamba mu rugamba Kiki mu ntamba mu rugamba kuva novuga hirya ejo niho hamenyekana yuko novuga intamba mu rugamba zigiye kuramutswa umumenyereza mushasha Sangwe Patrick rero byari byiteze yuko ejo akoresha ikiganiro ciwe ca mbere kubanditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo novuga atange kayedo charge yiwe canke ashikirize imigabo n'imigambi azazanye muri equipe nationale ariko kandi acashigirwa go novuga ashireho abagiye kumwunganira ariko kandi ashashiraho n'urutonde ahabona rw'abakinyi b'intamba mu rugamba guyo gwa mbere namba mu rugamba ziye gutana na Senegal ndetse n'igihugu cya Malawi rero kabona rero yuko ivyo byose ejo byarakozwe Kiki byarakozwe reka ku munsi wejo twaragiye turagaruka novuga kuri abana bari yahanye bari byamenyekanye yuko bashizwe ahabona yuko bagiye kumwunganira ugiye kuraba
ku migambi n'imigabo yashize ahabona afitiye canka azaniye mu guserukira igihugu yavuze ati intamba mu rugamba abakinyi beza canke ubushobozi sibwo babuze ariko kandi ndabemereye yuko muri 2027 2027 tutagiye muri kane abarundi by'ukuri simbona yuko bombabarira hari imbabazi bongirira ariko najewe ubwanje sinokwibabarira urumva ico kizera zananye najewe ubwanje sinokwibabarira donc soit ni kane cyane na eskizira asinye amasezerano y'imyaka azomushikana 2027 tukiri ngaho tuba tumaze iminsi twumva kuri mu bintu by'uburimyi ibitungurusumu cyane cyane n'ibiraya hari amafoto bigaragaza wagiye uri kurakora izo ndimo zawe mu ntara ya Mwaro ayo experience bavuga tumuzi ko cyo paraporo novuga y'abamenyeza abandi nk'abo bandayiragije twari tubazi novuga mu migwi itandukanye muri equipe nationale ya Tanzania yande muri za Bugesera zande ariko no mumenyereza ico cizere afatira kuki yishimikije iki kugira ngo yicizere mwene ico mu gihe sanze tutari tumuzi novuga mu migwi yindi ngo tumenye ati experience afise ni inyi we kubwawe we bibaza yuko hambavu novuga nivyo arafise izo diplome zikomakomeye ariko we kubwawe bibaza yuko ico cizere yoba yagikuye canke yoba yishimikije iki kugira ngo agire icizere mwene icyizere icyambere na mbere wumenya Alonso nuko uyu numwe yakoranye umwanya sinovuga ko ari muneninya ni muto yakoranye n'uwarahoze na Etienne Daragije rero kuvyabaye ndibaza yuko murabizi yuko meme na qualification muri CAN yabaye hate ariko mana Etienne uyu mwarabonye aho twagarukiye vyumvikana yuko nyuma yo ko yaciye qualification twarase yo muri CAN ndavuga Cameroon idugize idutsinze bari kumena Etienne bari bakiri kumwe bavaye inyuma y'ijya match vyumvikana rero ikintu cabaye hajya yarabibonye wenyene aravuga ati ndavye je iyi equipe ingene imeze ndabona yuko aba bana barashoboye urumva amara kugenda avuga ati ndabona yuko ururwaruka abana bazi ukinwa umupira bashobora gushika kure nivyo twahuye n'igihugu gikomeye kiradutsinda ariko n'uburyo cyadutsinze mwarayibonye rero yagiye abona ati iki kintu kirashoboka kumbure harabatangaye bavuga bati gute uburundi muri qualification yindi wataronse kuja muri CAN twarabonye ivyo batweretse imbere y'ibihugu bikomeye ariko uno munsi tukabona ingene tuvuyemo mu zambere rero ico onye ari inzaza akavuga ati nukuri arako bose bahadeza nya kontra aravuga ati jewe ico mbona ndabona ndafise abasura ameze neza ndizeye yuko ibintu bizogenda neza kandi dushobora gushika kura ati je ntabikora na jewe kabisa nzoba ngize iki nzobabara kandi ikintu kibabomya Alonso ariko ayo makenga we ntayo fise yuko kumbure menyereza n'ivyo arafise izo diplome zikomakomeye ku mugabane w'Uburayi niho yaziciriye ariko profet ke ata donc ata challenge zo mu kibuga yagiye ahura nazo ngo amenye ati kipe iri muri bibihe ati negerezwa kwitwara gutya nageza ngo guhindura gucyanye donc ataho tumuza ro mumenyereza muri make nico re ata CV no vuga ikwiriye kumenyereza imigwi itandukanye cyane no gwa kuri terrain nico ndakubwira amakenga no vuga amakenga no kuri je nta makenga afise kuri we kuko uravye dufate ivyo ndakubwiye igihe turatijya qualification yarifise mu koko kunenya cyane gose hari byinshi yafashe binavuga ko yafashwe cyane gose binavuga ko n'abakinya aribo bashoboye kureklama bavuga bati ujya muntu kabisa twarakoranye neza ramugarukane none ngo yaragarutse nuko rero babonye yuko ashoboye uno munsi iyo ushobora kubona umugwisa gw'intama mu rugamba ushobora guhangana Cameroon kurya tuzi ifise abakinyi beza ishobora guhangana Senegal kurya
tuzi ifite abakinyi beza nubwo peut-être ari imigwi isubira inyuma ariko ku rwego rw'iwacu n'abantu bamwe bari hejuru iwacu rero vyumvikana yuko uno munsi Sangwa Bayani Patrick kubona agarutse si wa wundi twovuga yuko ngo ni mushasha oya barabanye igihe kitari gito arababona aravuga ati rero iki cizere kuri we nuko uno munsi ngira wararavye n'abantu bose uno munsi abakoca bo muri Afrika iyo babonye ati tugiye gukina no Burundi barabona ko ari ikintu kitaba coroshe contrairement n'ahandi ushobora kuvuga ati je ngiye guhura nande dufate par exemple kare arigiye wumva igihugu kacovuga uti ibi tugiye kugitsinda nk'ibi vya Sitsuda bigeze ahantu bitaraba developer muri football cyane gose rero vyumvikana uno munsi equipe nation yose ishobora kuza ikavuga ati tugiye guhura no Burundi barabona ko aga challenge gakomeye bavuga ati ntituhafsinire warabonye Burkina Faso ati mwarabonye ngihe nagize Senegal rero nuko ikintu kiba gihari uyu icambere na mbere mwarabonye yuko binavugwa ndetse mwarabonye na yari mu préparateur physique nimba ari yari muganga umenga hari ivyo yavuze bafasha mu bya massage aravuga ati no vestiaire ntari imeze neza cyari ibintu bibabaje uno munsi uyu agiye kugarukana ya atmosphere nziza abakinyi bavuga bati wow turaronse wa undi twiyumvamo ico kintu rero ndakubwira Alonso muri haba muri club haba muri national iyo abakinyi baronse wa undi bifuza ibintu bigenda neza kuko wa mukinya avuga ati jewe ngira nkine umutima uri hamwe twaraye tubibonye muri Manchester yes urabona kiya kintu caciye kiba abakinyi burya abakitwa yewe no mu club barya abakinyi bashobora gutuma umumenyereza agenda kubera batumva bamerewe neza bavuga ati uyu muntu je nzoja mu kibuga kwa kuja mu kibuga gusa hari kuno munsi babonye uwundi aje bavuga ati ahwi reka rero twitange twerekane yuko ekipe yacu itari hasi uno munsi mwarabice ku munsi wejo abakibagiye baragaruka ariko abarundi bamenye abakinyi bose ntibokurwa mu ntama mu rugamba hariho bamwe bazogenda binjiramwo sengene bitwaye nuko rero ni ryo hangiro yihaye ati 2027 2027 swate kane canke nta mbabazi franchement nukuri naje niko mbona kabisa nuko rero ariko kandi mu bagize novuga staff technique abunganizi biwe nabo nyene naho nyene mu mateka y'u Burundi cyangwa mu mateka y'intamba mu rugamba habaye ibintu novuga bitari bwabe rekaca tubigaruka ko ndakubwira yuko entraîneur ajwe wa mbere nuno mu Birigi yitwa Sarlette Serge uyu no muzungu sivyo umu entraîneur ajwe wundagira kabiri ni Jimmy Ndayizeye amenyereza Aigle Noir yaramenyereje intamba mu rugamba imbere yuko Etienne Ndayiragije aza mu ntamba mu rugamba donc imbere ya 2022 hama hariho umu entraîneur de gardien cyangwa umenyereza w'abanyegori yitwa Faske Arno uyu nawe no mu Birigi ugiye kuraba uraza kubona navuga cyanda kugenda nakubwira aho bagiye bava ariko kandi hari umu analyste video yitwa Badi Mohamed muzungu urumva umunyaburayi préparateur physique yitwa Banze Ndore Reverien sivyo uwitwa nako team manager Constantin Mutima yagarutse mu kibanza ciwe hamakiti manager ninzo habona we Rajabu Bosingwa genzi wacu umenyesha makuru kuri Indundi Kirti hama uyarakiye no muri za Vitaro yarakiye umupira no kuvuga ku rwego rushimishije uro Rajabu uitwa Rarakandi Patrick mugenzi wacu umenyesha makuru kuri radio nkuru y'igihugu na televiziyo no mu porte parole iyi ni poste nshasha banashima yari nakenewe ku bwanje rero uragenda kuraba muri no staff technique ya Patrick Sangwa Mayani ni incuro ya mbere tubonye muri equipe nationale hakuri muri staff technique hahurikiyemo abazungu bagira kuri batatu kuri ico urumva uno yitwa Faske Arno numumenyereza w'abanyegori unye bamukuye muri Standard de Liège y'abakiri bato aba U16 urumva uwitwa Serge Serlette numumenyereza agira kabiri umwunganizi bamukuye muri equipe yitwa ADNFC equipe no gwa mu byicaro byo hasi mare mu bubiri sivyo witwa Badi Mohamed nawe ni journaliste video wa FC Seleng
hariya mu Bubiligi equipe y'abamateri nyene bakiri bato bo ni abanyaburayi batatu ariko kandi harimo na Jimmy Ndayize ndetse n'uyu Unye Reverier umupeparateur physique hamwe rero n'aba ba uyu kit manager hamwe na uyu Unye kit manager Bosingwa team manager Constantin Mutima ndetse na porte parole ino staff technique wewe ikugiye iki ni igiki ukibona wahise novuga utahura muri make urakoze cyane gose iyi staff technique ukungene bimeze icambere na mbere urumva ko ari we yayitoreye sivyo ndazagusaba Hafsa agende novuga dushira ko amafoto yabo bamenyereza novuga babanyaburayi n'amazina yabo kugira ngo abantu bababone ivyo bavyiza bariko bakoresha batari babazi bariko bifashisha imbonesha kure urumva rero uravye rero Sangwa Patrick Mayani avuga ati jewe ndazi y'abazungu ucomva ko abantu bakoranye baramufashije hari abamenyeranye yes bamenyeranye avuga ati uyu arashoboye turamaze kubibona ndamuzi uyu ndamuzi ni umuprofessionnel muri iki arashobora kumfasha muri analyste video ati uyu azokwanaliza neza kuko urumva yuko azanya bavuga ati entraîneur adjoint numwe kumbure twakuranye muri ibi twiganye novuga ducane mu diplome ko mwaragize ama formation hamwe so dusanga mwaraciye muri equipe imwe nubwo bishike abantu gatandukana ukabona yuko uyo muntu muhuza kandi afisi cashoboye ukavuga ati uyu muntu Jesse no musiga uravuga ati wewe ingo ukaca umwa social na Jimmy Ndayize nawe ni giki Jimmy Ndayize bisigura avuga ati jewe nibera mu Bubiligi entraîneur ajwe nawene ni mu Bubiligi ariko tuje hehe gukorera he mu Burundi ivyaho ntitubizi harakenewe umuntu we abijisho giwacu mu Burundi azabakinya ashobora kumbwira ati so joueur vraiment ahanye muri sawa ahanye novuga au niveau national twafise ele makana igerema ni sawa kuno munsi abakinyi azi n'aba digidigi n'aba Keita Bukuru n'abandi bake yabonye kuri epoke yone no kuri ya Etienne avuga ati aba narawe yavyitwaramo neza ariko uno munsi avuga ati Jimmy Ndayizeye wewe ndakeneye uko mbwira undabira abakinyi bamwe kuko jewe nshitse ubu nyene nshitse ubu kumenya ndaba abakinyi ariko wewe mfasha wewe barundi ni ubazi abakinyi ushobora no kuganira nabwigana neza vyose ni wewe ngaha ivyo ngaha kabisa ubimfashamo uone Jimmy Ndayizeye aca aravuga ati rero kinda bibona icerekeye novuga yuko analyze video urumva ko yavuga ati umuntu nzi azi kwanalize ega umuntu muzi niba ashobora kuvuga ati Alonso genda muzi ashobora kunkira mu kibuga ibi ndamushiraha hama Kiki nawe wenda gushira hariya vya bindi uvuga uti uyu ndamushizaha ni ashobora kuma ibi je nshaka rero aramuza akavuga ati wowe uzokonaliza ama video urumva Karora azi yuko bakorana nande na hayo Valeri ariko so yazanye aravuga ati ndafise umuntu kuko ico kintu Alonso yavuze ati jewe ni ntatwara ubundi muri kan muze no kurimo je mu binshinje kuko ndabona ko bikunda rero nco tuvuga ati azana abantu bashoboye Manaliste Vidaraza uwo mumenyereza w'abagardien twa turuza ariko nawe ndaramuza nuko azi ko ashoboye hama ico no kubwira kuca avuga ati team manager hari anye Mutima Constant mumenyeza w'abanyegori Pascal Arnaud yes urumva kuva muri Standard de Liège y'abakiriba urumva yuko aravuga ati ndamaze kubona uyu arafise ubumenyi kumenyereza abanyegori abo bantu bose ntabo tuzi Alonso ariko ico twumva ku twebwe turumva yuko baba bazi arazi ico bashoboye arazi ico bafise avuga ati abajeri bo shaka dukorana si kwa kuri shora kuvuga ngo nuko Alonso twakoreye muri Buja FM ngo cyo namuzana kandi ari juste kugira ngo vya bintu twumva ngo Alonso ifa kwa nka CV na wene ariko gacu usanga wewe nta bumenyi burengeje ufise kuri ivyo sivyo erega kuba warabaye umunyegori ntibisigura kuca ubucika umumenyereza w'abanyegori yes c'est pas urumva uno munsi sukuvuye ko wakinye umupira w'amaguru kutegeze kuca umukoca uhejeje umupira w'amaguru oya sico kimwe benshi twebonye bibananira aba Clarence Sidoforo bakinyi beza bakaza bikanka
aba Filippo Inzaghi baraza bakaza bikanka n'abandi bakagira aba Patrick Kluivert bandi bikanka suko barabakinyi babe turabazi ko bakibeza ariko gukoca vyaranse n'uyu kuvuga yuko uno munsi ngo je narabaye umunyegori ingumfashe canke uno munsi wewe kikinda kuronderera ingene ushobora kuja aux yeux de tout le monde hakubona bakavuga ati ekino sona riteye imbere bavuga ati l'antenne de gardien ninde n'uyu ukabuteye imbere ariko uno munsi avuga ati no nzana umwe abishoboye umwe ashobora kuma ikintu jewe nkeneye rero nico nakubwira ati yazanye aba bantu abashira ngaho avuga ati aba tuze dukorane kandi uriko urabibona muri ivyo bintu vyose ariko aragira abantu b'abarundi ni bangahe si benshi ariko avuga ati entraîneur wa gatatu Jimmy Ndayizeye nakubwiye le rôle yiwiwe hama kuvuga yuko tugiye kuri team manager amugarukanye ikintu ciza namwe ndakivuga ngaha Mutima Constantin sindi peut-être vy'abandi bashobora kuvuga canke iki ariko faut pas oublier ko muri equipe nationale no munsi harimo bakinyi batari bakiyazanye yashoboye kwegera kaposha akavuga ati dufise imigambi ni bakayumva uno munsi nta Mohamed Amiswa dufise uno munsi nta aba ba Mateo Chaye bande novuga ko aba uyu ba Marco Wemans n'abandi yageraza nuko bitakunze batari batagumenye bwisho bafise ariko muri 10 havuyemo batatu urabona yuko umuntu yakoze akazi keza rero nuno munsi ndibaza agiye ku burongozi bw'uyo asanzwe azi n'abakinyi bahariya uno munsi Mutima azoza avuga ati uyu mukinyi ari muri batoya bande ba Standard Liège amukurikirane uno munsi bariyo ngo twari kubaronka Mutima Constantin adahari sivyo rero numvika yuko kumugarukana ari abakinyi benshi ba binational bahari mu nani hari Buraya ashobora kuvuga ati uyu mwana naramubonye naramubwiwe na kanaka parce qu'il y a des connaissances hariya umwana afise 14 15 ans pourquoi pas ushobora kuvuga ati uyu mwana tumuzane akine muri wa modo 17 ans nikirwa kugira ngo akure dushobora kumukoresha niyamara gutera imbere rero n'ikintu ciza mvuga ati kugira team manager nk'uyu asanzwe amenyereye hariya ashobora kuvugana n'amigwi hariya kuri kucerekeye bagenzi bacu bamesha makuru nabo kuco bashobora gukora ni bamwe twabonye bakurikirana ivyinkino na cyane cyane no mwuga umaze ngiye imyaka myinshi dora tubona herekeza nejo bundi hariya muri Burkina Faso nako muri Côte d'Ivoire bakikana muri Burkina Faso niyo yari yibereye twizere ko bizogenda neza kuko urumva yuko uno munsi ikintu sangwa Patrick agize avuga ati ikintu cyose kizoba si jewe nzoza harya ngo niko ndasigurira ndakimenyesha oya kuko abantu bose ntibafise iyo capacity yo bavuga ikintu umwanya wose arashaka ati wowe nk'umumenyesha makuru umenyereye micro umenyereye kumbure kwishura ibibazo by'abanyagirwa akora kubaza canke iki wewe genda umugura umenyereye uramenyereye même les journalistes parce que we ntabamenyereye ashobora kuza hajya bakamubaza des questions kumbure atoshobora kuba maîtriser 100% ariko nk'umuntu aba ngaha mu Burundi harakandi Patrick avuga ati jewe ibi ndabizi lo fonctionnement y'ibi ndayizi akaca kuvuga ati ibi ndabivuze vya kit manager hoho vya Bosingwa twomufelicita cyane gose ko n'ikintu ciza kuronka ako karyo ko gushobora gukora ico kiruko numwe avuga ati ni jewe ntunganya ibi vyose biba bikenewe imyambaro y'abakinyi mbega bigenda gute ibi nibi ni ikintu ciza ni CV nziza kuri bo kuko no munsi nimba bahawe ico onye nibagerageze bagikoreshe neza parce que iyo ni opportunité baronse nk'abamenyesha makuru itahora ironka bose ejo bundi twari twumvise kuri team manager na mugenzi wacu Asheni Yongere we navyitwaramo neza nakaryo keza kuno munsi vyerekanye yuko muri FFB bashobora kuvuga ati turizeye abamenyesha makuru kuko ico mu bamenyaronse abamenyesha makuru nibo bantu bafati ya mbere kugira ngo bateze imbere umupira w'amaguru hano mu Burundi bababwira abanyagihugu ingene biriko biragenda vyose babikesha twebwe abamenyesha makuru rero kubaha ako karyo ko gushobora kuba baja mu gisoko gihugu biranatworera twebwe no munsi kumenya makuru twara twumva tuti umesha makuru yagiye aherekeje mu gusaba inama mu rugamba nta makuru ko twaronka ariko no munsi Bosingwa numesha makuru ntazokwaha gutanga makuru yo mu gisaka gihugu harakandi Patrick ari hariya abantu bazomutelefona atubwira makuru mbona ko ari ikintu ciza
nuko rero birumvikana amafoto y'aba bamenyereza bari kubakurikirana Buja TV mu kanya mucamu muyabona umumenyereza w'abanyegori twababwiye no mumenyereza w'abanyegori suyundi no yitwa Fasque Arnaud hariya muri Standard de Liège. Standard de Liège ni equipe y'izina ikipe y'amateka hariya mu Bubiligi yego munsi refre ntiriye burya ntiri mu cicaro ca mbere ntirimo mu cicaro ca mbere iyo yobura nk'endabe gatoya Standard de Liège nirimo Standard de Liège ariko ino equipe yarakinyemo umukinyi w'umurundi Standard de Liège Digari yarayikinyemo yego nenga acava caja muri Genk Genk igihe abacu bakina na Champions League ubona ko yarariyo rero ni equipe y'amateka menshi cyane gose mu Bubiligi rero hari yanye sa uno n'umumenyereza w'abanyegori wa Standard de Liège FC hari yanye mu Bubiligi hari uwitwa Serge Serlet menyereza novuga mu nganizi w'umumenyereza cegera cy'umumenyereza Aden FC asanzwe amenyereza equipe ya Aden FC hama n'uwitwa Badi Mohamed mu analyste video rero wa equipe yitwa FC Seleng hari anye voilà uno umumenyereza uno bashize ko hari ku ifoto uramubona n'umumenyereza wabaki unako n'umwunganizi w'umumenyereza auni ajo wambere ajo wambere yitwa Serlet ajo wambere bakoze cyane gose hafsa yitwa Serge Serlet hari anye kuva muri equipe yande kuva muri equipe ya Aden FC hari anye araberekana uvuga urabona ko ari umumenyereza ahumuye urabona ko akuze kandi kabisa kandi igihe cyose uzobona uravara bose rero uri yanye yambaye ivyera no mumenyereza w'abanyegori urabona ko ari umwarabu urabona umumenyereza w'abanyegori hari anye yitwa izina ryiwe twabibabwiye hano no mumenyereza yitwa Fasque Arnaud mumenyereza w'abanyegori Fasque Arnaud hari anye kuva muri Standard de Liège ama uyu unye no vuga wo hagati no mumenyereza nako numu analyste video yitwa Badi Mohamed nawe urabona ko ari umwarabu Badi Mohamed kuva muri equipe yitwa FC Seleng FC Seleng ha muri ya nawo atangura hari yanye ku ruhande rw'iwamfu nako ku ruhande rw'iburyo niwe rero yitwa Badi nako niwe yitwa n'umnicegera cy'umumenyereza bamwita Fasque nako Serlet Serge Badi Mohamed n'uyu mu analyste video Badi Mohamed hari anye n'uwitwa Serlet Serge hamuyu nawe n'uwitwa nako Serlet Serge n'uyu mu uyambaye ivyera wese Serlet Serge cyane oya runje irabura ari mu buryo urya mutaba mubona ni wese Serlet Serge hama yitwa Fasque Arnaud n'umunyemeza w'abanyegori Fasque Arnaud uyambaye ivyera Fasque Arnaud hama uwo hagati Badi Mohamed mu analyste video hama hari anye Serlet Serge mu entraîneur a joué asante sana hafite ukabona rero yuko biratahuritse cyane gose reka kumbure novuga tubifurize amahirwe cyane gose ije cyanyoye ni kimwe aronse icyanyoye ni kimwe n'iryo garuka ryo kuvuga yuko icuka ciza kigarutse muri equipe nationale kuko twarasubiye inyuma bivanye nubwo kubona yuko muri VC bitameze neza ko biba yakirikare FFB ibonye hakirikare kuko ni ikintu burya aronso kibabaje iyo ushobora kubona ko urana ujya mu gabo mu docteur muri mu masabakinyi iyo ubonye umuntu umushitsa ashobora kunegura ikintu abonye akanenge akanegura ikintu nkakijya akakivuga twoshimira cyane gose yuko bagarukanye amazi tarenye inkombe hakirikare bagashobora kuvuga ati duhindure ibintu hakirikare kugira ngo uyu mugwi ntusambuke iyo utanguye kumva abana bakiri bato bavuga ngo jewe sinzogaruka aba ari sinye itari nziza rero mvuga nti merci beaucoup à l'FFB kubona bashoboye kuvuga bati changeons les choses à temps kugira ngo izitara ntizidutwe kubusa hama dutere imbere
tugira iyo vision ya 2027 abari sawa eka noneho urabyibuka yuko na president wa FFB ni General de Police Muyenga Alexandre yari yabemereye abakunzi b'intamba mu rugamba ati jewe kino kibazo ngiye kugifata mu ngiye kugikemura vuba cyane gose noneho uraba tayari amazina avuga ko kugikura mu nzira rero reka turindire selection yiwe ya mbere twice ko tunyarutsa kuko icyo twari twayiciyeko ukabona rero yuko hari yanye abakinyi bagera kuri 20 bangahe bizewe n'umumenyereza ku ncuro ya mbere n'umumenyereza novuga w'intamba mu rugamba mushasha witwa Sangwa Patrick ukabona rero ko abanyegori ari bangahe abanyegori bagera kuri batatu hariya muri abanyegori batatu twarabonye impinduka kiki witwa hari anye igaruka rya Onesime Rukundo ariko kandi icyo twababwira nuko muri abanyegori batatu hariho kandi no witwa Rade Bizimana yagarutse kuva novuga ku ntwaro ya Ndayiragije hari hazigiye kinini ataboneka uretse za match zabera muri Madagascar basuye kumubona rero Rukundo nako Nahimana Jonathan asamira Police FC nako na Mungu FC Rukundo Nezime ne basarimira Police amabizimana Rade asamari mu Bubiligi hari Innocent Gilloise mu bana bakiri bato ukabona rero yuko mu bakinyi novuga bo haba inyuma mu bakinyi b'inyuma Marco Weymans yagarutse hariya mu Bubiligi muri Beshut ndayishimiye Yusufu Nyange ntarakira ariko ko biri kose niho tuma ko umukinyi mutavuganye hano rero turamwiteze yuko azoba yamaze kumera neza muri izo ndwi zibiri ziri imbere Sabiyumva Ferre arahari muri Vesteras hari anye muri Sweden Duharugira Christophe yagarutse awiyansanza kina muri Indonesia Musa Omar na wasi yanza kina hari anye mu gihugu ca Rwanda muri Gorilla amabuguru Keita kina muri Aigle Noir akina muri Aigle Noir Manirakoze Abdul Digidi muri Musongati abakinyi bo hagati Majari wa Aruna wa Rayon Sport Mudera Kibari wa Gasogi United Bigirimana Abedi wa Polisi Mosi Trezor hariya muri Azerbaijan Mokono Eri Erdinho ni akina muri Singida muri Tanzania Nahimana Shasire muri Bandari yo muri Kenya Jordi Yongora Kinya akina hariya muri La Rovière mu Bubiligi hama abakinyi b'abasatirizi ni Kana Kimana Bienvenue muri Republique Czech ni hakina Niyongabire Pacifique yagarutse mu cicaro ca kabiri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Berahino Saido sanza kina mu Buhinde hari higanwa ni rero atangura ariko hano yamaze kuba yagira hama n'uwitwa Bimenyimana Bonfils Kareba dafise umuguno munsi nagira umukisha Jean Claude Musauza kina muri Al Hilal Omdurman nuko reka tuve mu ntamba mu rugamba cyo twerekeza no mu yandi makuru ariko agenda vuba cyane